Sha, nukuri ko Imana utambaye ibara. Wabonye ko muri abantu bose baje ngaha, izina ry'Imana riri wenyene. Yaha, wapira uje mutimeka aravuga ijambo. Raba uje misaya yiwe. Arazije ntokere. Aho buragoye mu mutwe. Cicenyene. Uje umere yambaye imvutano. Asana. Uriya utumyihoze. Oya. Demere. Oya. Ubwoko. Akenshi ni ijambo ryibutsa abarundi benshi ibihe bibi igihugu caciyemo. Hari n'umwanditsi wa Yaga yanditse avuga ngo kimwe mu bibazo bigoye kwishura iyo ari umwana wawe akikubajije ikibazo c'ubwoko. None nukubera iki? Nukubera ko ibivugwa kuri ico kibazo ari vyinshi kandi bidahurizwako. Ako naco bitwaye. Kuko mu ndiyane zabereye mu Burundi nta kuri kwiharijwe guhari ko bamwe n'abandi sivyo baciyemo. Ariko rero reka tugaruke ku kibazo cacu cyo kumenya uko ingorane z'amoko zatanguye mu Burundi. Kubwa Elias Sentamba, umuhinga mu bya politiki, amoko ntiyatanguranye n'abakoloni ahubwo baje basangaho. Gusa ntiyari afise uruhara nk'urwa afise ubu. Ico baha agaciro gusumba ibindi byose yari imiryango. Mu gitabo imigenzo n'imico y'ikirundi canditswe na Ntawukaja aratuyagira ko kuva kera na rindi kuva aho Burundi bwiciye Burundi hari ubwoko butatu busangiye igihugu. Ntawo kubwira ngo abatwa baje bava aha, abahutu, abatutsi baje bava aha naha, umwaka munaka n'ibindi. Nkuko tubandanya tubisoma muri ico gitabo nyene, ayo moko yose yaje mu mahoro. Umuntu wese agatungwa n'utwiwe, ico adafise akakiguza ico afise, ico twita troc mu Gifaransa. Muti none vyagiye kwanka ryari ku buryo habaho n'ubwicanyi bufatiye ku moko. Vyatanguye kumera nabi cane ukuva wahaziye igikoroni, na cane muri bimwe byo gutandukanya abantu kugira ngo babayobore byoroshe. Abaciye mu ishuri ngira camwibuka bimwe vya diviser pour régner, divide et impera. Ico gihe abakoloni baragerageje cyane gucanishamwe abarundi bakoresheje ubwoko. Nk'akarorero mu gisata c'indero, Elias Sentamba aratuyagira kandi ko nko mu ishure ryitwa Astrida mu gihugu c'u Rwanda ryiga ko ahanini abana b'abatutsi n'abaganwa canke abana abavyeyi babo bari bafise ivyo barongoye mu gihugu. Nk'uko tubisoma muri iki gisomwa, vyagiye kwanka neza na neza inyuma y'urupfu rwa Rwagasore igihe hagera kumusubirira. Habayeho gushamirana hagati ya Mirerekano na Muhirwa, bose bashaka gusubira umuganwa Rwagasore. Umwami yagenye umukwe wiwe Muhirwa, maze Mirerekano n'abamushigikiye bavuga ko bakumiriwe kubera ubwoko bwabo. Indiyane zifatiye ku moko ziba ziratanguye kwigaragaza neza. Ariko vyagiye kuyangara mu 1965. Uyu mwaka umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe yaragandaguwe naho atamucukwiye wigeze uboneka. Ni benshi bibaza yuko ikibazo c'amoko kitari kure y'urupfu rwiwe. Uwo mwaka nyene harabaye kandi amatora y'abashinga amateka aho benshi mu batowe barabo mu bwoko bw'abahutu. Umwami ariko yagenye umuganwa Leopold Biha ngo abari wamubera umushikirangoma wa mbere. Ivyo rero bikaba bitanezereje abo mu bwoko bw'abahutu. Ino muri ico cuka nyene mu kwezi kw'icumi uwo mwaka nyene kandi harakarwi k'abasirikare n'abasivile kabo mu bwoko bw'abahutu bashatse gutembagaza ubwami bwa Mwambutsa, ariko ntivyakunda. Iryo gerageza ryo gutembagaza ubwami ryarakurikiwe kandi n'ubwicanyi bwakorewe abo mu bwoko bw'abatutsi ibusangana mu ntara ya Muramvya. Harakurikiye iyicwa ry'abo mu bwoko bw'abahutu bagirizwe icaha co gushaka gutembagaza ubutegetsi. Ivyo tuzobigaruka ko hanyuma. Ni birebire cyane. Aha tubiciye ku mayange twobivako. Ariko ico twomenya coco nuko umwaka w'1965
ari umwaka Uburundi bwabonye n'amahano atari make. Ni nawo mwaka indyane zifatiye ku bwoko zakomeye cane. Kandi aya ari intango kuko Uburundi ntibwahengeshanije guca mu magume afatiye ku moko kandi yahitanye